CÍRAMÖNDA, CÍRAMÖNDA. Nubundi nari ndabizi ko umunsi umwe uzomena ibanga. Niyo mpamvu nigeze ndagushaka iruhande yanje. Ndakeka nk'uwo muheto waratanguye kubimubwira. Nkuba bimenyeje wumva nzambaye wande. Muri aka gace kose banzi nk'umuntu w'intungane. Bazi ko Kristo yankingiye icacu gusambana. Na muheto wanje ni manzi. Akeneye umukobwa atigeze agendera mu busambanyi. Kandi uwo nawe ni jewe. Ntarigera nsaba ko tubikora. Twese turindiriye umunsi w'ubukwe. Kandi namwemereye kumuvyarira imfura. Ibaze rero aramutse amenye ko maze kuvyara. Wumva tovunika umutima. Icyo mbona coco, shetani kurimo ntizorekeraho guhemuka. Mbabajwe n'umugabo araho w'intungane muheto. Agiye kwinjiza dayimoni nkuru mu nzu yiwe. Ariko Imana ntivogerwa. Umunsi umwe izokumara amazi. Niwe wizomara amazi inshuro nyinshi kuko uramaze kumaramara. N'uburaba ugendana ibimaramara vyo kwitwa indaya. Mota, gushika kw'isoko nangaye? 2000. Ah, sawa. Sanze nibagiye isakoshi. Mbabare nta maranza yo kuriha. Nyange mpejeje kumutera ishavu ku buryo bw'uko nivyo kunsigira umwana atavyiyumvira. Naho ngo muheto yamurungikiye amafaranga yo kuja kugura impuzu aza kwambara umutwe kwibagiro. Reka muheto so yarungisajya amahera ahubwo ni jene yamurungikiye kugira agenda tubize hamatura nk'umwanya wo kuhatwika hasha. Ahubwo be reka tugende tubikore nk'ibishashaye. Nongera ikibazo ndo wawe kuko nabonye yuko gahunda zose uri kuzipanga neza. Ibintu byose nabipanze neza. Na muheto ahari nahabonye. Ashobora kuza amasaha. Apo. Muheto wewe ntagutera ingorane. Ugenyizera kubi. Nashobora kuza ngaha atabanje kumbaza. Okay, urumva ari umwanya wacu.
Muheto ndabarufashitse n'umwana kwa muganga araremvye ubuhongiranyo rimwica nari namugemitse mu cyumba kwa Mutesi isanga araremvye nyara kumfashe ndagusabye ndi mu cyumba kwa Mutesi sawa. Chérie, kuje pas surprise. Namahoro? Lenga. Uraryamye kandi umwana arembye. Nyanga yoba yatoye umwana kwa muganga wenyine usigara ngaho ujya. Umwana? Uwe mwana ko nzi Nyange yagiye kugura impuza mutwaye. Shene kuravuga vyo umwana gwaje je ntavyo nahura. Chérie, niki cyagutesheje umutwe ko jewe nari kwanda gutahura? Wowe Nyanga, uri he? Umwana wemeze gute? Okay. Komeza uzi. Ndi ngaha mu rugo iwanyu. Ndakurendereye. Nizere ko yabonye ishusho ya nyayo y'umukunzi wiwe. Ndakeka mama gambire ko ahagaritse iby'urukundo rw'umuhemu nkarinka. Ariko ubundi ni gute abantu beza nka Muheto bama bahura n'abanyamanyanga nkarinka? Reka ngende numva izo ntambara. Kutambwira niki cyabaye? Nyange, umwana wari umujyaniye kwa muganga wenyine kubera ko utari wandindiriye kandi wasabye kugufasha kumuvuza. Chérie, hajya wose waza wiruka nk'uwataye umutwe. Ni Nyange yari yakubeshe ko umwana agwaye? Nyange, umwana yagwaye kuva ryari kutigeze ubimbwira? Chérie, sinakubwiye ko uno mukobwa wazanye n'umunyange sombi? Urabona ko aza kuduteranya? Wabigenjeje gute wa mukobwa we? Wowe nasanze nimero zawe zafuditse. Ndabura ukuntu nakomeye ndabigenza. Niko kwihutira guhamagara Muheto. Ariko wowe wampamagaye umbwira ko umwana aryamye mu cyumba kwa Linka. None raba byose byari ububeshi. Sikuru umwana niwe wari umufise. Umwana arembye ndi mu nzira ndiko nja ku isoko.
niko kwiyumvira ndamuzana hano mufashe kumuvuza. Nakubwiye ko nagiye kumuryamika mu cumba kwa Rinka kuko urufunguzo rw'icumba canje nari narubuze. Mumbabare nari nahangayitse cane, ariko naciye ntora ubwenge nca ku farumasi ndamugurira umuti. Ubu ni mitende. Uyu mukobwa yamenyereye cyane kandi ariko ararengera. Yewe jewe nkomeza kuwumigwa. Jewe ndabona ko uwo mukobwa na ko umugore dukwiye kumwirukana kuko ntituzi kimwishije inyuma. Raba n'ingene avuga make, biraboneka ko ari inkozi y'ikibi yishije mu mubiri w'umuntu avuga make. Umvise ngene atubesha. Nawe reka kurengera, ko bukozi bw'ikibi umwihishe inyuma katabona mubonako. Kira noneho nta kintu na kimwe kibi yavuze kirimo. Ibintu byose yavuze birumvikana pe. Ndahava umutesha amahirwe yo kwakirwa muri serire yacu. Ntuzi ko bamaze kumwemerera? Reka da, sinomukwegera. Erega nanje ndamukunda. Niyibereho umwana w'Imana. Ahubwo muhamagarire, ndafise ikintu ushaka kuvugana nawe. Nyange, bwiza ukuri, hano hantu nta kibazo waguteye? Wabaye neza? Ndahabaye neza cane nta kibazo. Nyange, reka kumisha ndabigusabye. Nimba hari ikitagenda neza mbwira. Ahantu utafitiye umutekano ndashobora kugukura ngaha nkagutwara kuba ahandi hantu, ariko ukaba ufise umutekano. Ndakubaze, Rinka nakubangamiye? Oya nukuri nambangamiye na gato. Ahubwo mfise ikintu ushaka kwibariza kimbangamiye. Rujya rugendo n'ukuri ushaka kudutuma ubundi CIRAMÖNDA sindarushaka. Bikunze jewe ntumukwanje. Rujya rugendo niko rumbangamiye. Sitavyumva. Wambwira impamvu utarushaka? Oya si kutarushaka, ahubwo numva ntagwizeye tu. Iyo niyumviye kuri rujya rugendo nca numva umutima udatekanye. Ariko Nyange, ivyo nivyo kwikeka gusa. Nca numva ata mpamvu ufise ifadika. None basi muvyara uramwizeye ku buryo nogerayo ntamatirize kungirira nabi? Muvyara nje sindamwizeye kabisa. Ako ndumva utavyiyumvamo ushaka kubireka. Nzomutuma agende wenyine. Ntumbwire ko ari Nyange yari yaduteze umutego ngo dufatwe. Basha yaragerageje kwisigura, mihigo ntiyaketse. Ariko nahise mbona ko iyo tutaba abanyamahirwe vyose yaraje kubisukamwo ibivu. Tuvuge ko rero yari yambonye. Igihe umpamagaye yarakiri muhira. Naguhamagaye ataragenda, ariko wowe waje yamaze kugenda. Basha umukobwa ndamukorera iki cyo mukomesha. Umva, reka tumuhe kwa rufu rwiwe. Atuvire hujya mushenzi. Urupfu ntirubabaza wana. Nkeneye ko abanza kurira aho yagomba kundiza. Ushaka tubigenze gute?
urabona ko muri serire wacu bazomwakira ejo kandi twebwe mu kwakira umuntu babanza kumuha umwanya agashinga intare sinkeneye rero ko avuga ubuzima bwiwe buheva bamwizera kandi urazi ko azi vyinshi ku buzima bwanje yohava bishira hanze n'abanyizera bakamvako kandi wibuke neza muri serire wacu banzi nk'umuntu utunganye cane jewe rero nshaka yuko ivyo dukora vyose tubikora muri iri joro nyene uko tuzoye kubikora rero nuko Hallelujah, amen. Hallelujah, amen. Oh. Hallelujah, amen. Amen. Oh, hallelujah, amen. Hallelujah, amen. Oh. Hallelujah, amen. Amen. Oh, Imana ni nziza. Imana ni nziza. Iradukunda. Amen. Amen. Yesu ashimwe. Amen. Yesu ashimwe kandi. Amen. Ego hanyuma uno munsi uri hejuru nkuko musanzwe mubizi turakurakuranwa aho tugendera. Twari kugendera kwa mama Samantha ariko vyahindutse kubera ko hariho mwene data umwe muri twebwe yari yipfuje kubana natwe muri serire yacu. Rero twasigize iminsi tumwigako tubona nta kosa yari bwabonekweko ariko hamwe n'ivyo akakosa yarafise kari gato rero nibaza ko yamaze kwihana kandi amaze kurangira niyo mpamvu twahisemo kumwakira mu muryango wacu. Rero hamwe n'ivyo twagomba tumusabe Nyange ahaguruke adushingira intaye y'ubuzima bwiwe bwose atana kimwe aduhishijemo. Ariko imbere ya byose reka dusabe link abasanzwe babana ashobore kumushingira intahe hanyuma hejeje Muheto aca haguruka nawe agira icyo avuga nk'umuntu asanzwe abegereye. Kaze. Murakoze. Yesu ashimwe. Amen. Yesu ashimwe cyane. Amen. Jewe rero nta vyinshi nza kuvuga kuri Nyange kuko tumaranye umwanya muto cyane. Ariko mu mwanya tumaranye nta kosa ndamubonako. Uretse yuko atanyambi buragahonzi. Maze simbona ikintu na kimwe cyo mutangira kwinjira mu muryango. Yesu nashimwe. Amen. Yesu nashimwe. Amen. Bo nanje nta byinshi no kongerako kubera ko narinka babana ijoro n'umurango aramushingira intahe byukuri nanje ntabeshe ndumva koko yoshobora kwinjira mu muryango wacu ahubwo Nyange kari mu muryango. Hallelujah. Amen. Kuvyukuri umuravye mu maso ono mupfaso ni Nyange biraboneka ko yitonda. Utwo natwo tumuvugwa ko na hamwe byo bari byo nibaza ko Satani yamwubiriye akamuhubya. Rero uyu no wacu ntashobora kutumara amazi. Karibu Nyange dushingira intaye y'ubuzima bwawe. Nyange wa kigugu hano ugomba hamaramarire ntuhaguruke ngo ushinge intaye ikintu na kimwe uraza kumaramara. Imana yaragutaye yakuremetse umusaraba ukomeye cyane ugahaguruka uza ko bihaye amenyo y'abatwenzi ntukore ikosa ahubwo isohoke cyangwa wigire kuryama. Nyange haguruka uvuga ibyakubaye ko byose nubwo bobikugayira cyangwa ntibavyemere ntihazobura umuntu nawe yawifasha habe namba nta numwe wabwira ibyangwa byemere isi yuzuye abikunda nta numwe azo kugirira impuhwe. Imana yaragutaye abantu ne batabaguta ntutinye komera wumve ko ndi kumwe nawe utazotetegwa. Imana yo ntiyaguha umutwaro udashoboye gutwara nubwo uzogera mu gitutu cy'urupfu Imana izohorana nawe. Rinda komera. Basi haguruka ubatuke ubabwire ko izo mpuhwe bagomba kukugirira n'Imana itazi kugiriye ubiyame kuko wacitse n'umwasi wawe Rinka.
Iyo bambewe rinkase umwasi wawe, umwasi wawe ni wenyine ubwawe. Umvira ijwi ry'Imana witware neza kuko ukiri mu rukundo rw'Yakuremye. Hunga ibyago ngaho, hunga, rinda, komera. Hunga ibyago bitaragusesereza. Humura, Uwiteka Imana ari kumwe nawe. Ibigeragezo by'ubuzima ntibitumye wiheba, tsinda gutsindwa, ntunanirwe n'umusaraba. Yesu yarangije byose.